Bakunzi bahori CANAAN TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe muri iki gitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo turemeye ngo tunezerererwemo nk'abana ukunda. Mwami Imana, natwe nk'abana bawe tuzanye amashimwe imbere yawe, tukubwira ngo urakanenahazwa muri ijuru n'isi. Urakanenahazwa data mwiza wuzuye imbabazi, urukundo n'ubuntu. Urakanenahazwa murengezi w'ubugingo bwacu, wewe uturinda buri munsi, wewe udasinzira, wewe udahunyiza, wewe uhorora imaso uko bukeye n'uko bwije. Mwami Imana, ushimwe kuvyo dukorera buri munsi, icyubahiro cyose n'amashimwe kugarukire mu izina rya Kristo Yesu, senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo usabe Imana ikurinde ubu bwoko bw'abantu batatu. Haleluya. Ikurinde ubu bwoko bw'abantu batatu ntuzuhure nabo mu buzima bwawe. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi igice ca 41, turasoma umurongo umwe gusa wa mbere. Mana, uncire urubanza, umburanire n'ihanga ritagira imbabazi, unkize ingunge n'urenganya. Amen. Rumva ngo Mana, uncire urubanza, uncire urubanza, umburanire ngo n'ihanga ritagira imbabazi. Ihanga ritagira imbabazi murazi ryari ryo? Nukubana n'abantu batagira imbabazi. Imana ibakurinde abantu batagira imbabazi, abantu bagukaka. Mbega urazi yuko ushobora no kugira umuryango wawe, ushobora kugira umuryango wawe atani imbabazi bakugirira. Iyo baje ntibakuronkeke ibyo bashaka, bibagira n'ibyiza wabakoreye, ahubwo bakaba n'abantu bashobora no kugusakrifya bakagutanga, bakagukorera ikibi. Abantu wagiriye neza, abantu ugirira neza buri munsi, ariko akaba aribo bakwimba mu mizi, akaba aribo bakwimba mu mizi, akaba aribo bakugirira n'ishari, no kukurogesha bakakurogesha, akaba aribo bakwicira abana, kandi ari abantu ugirira neza buri munsi. Imana ikurinde iryo hanga, kandi abo bantu ntibaba kure yawe, n'abantu bakwegereye, n'abantu bakuzi neza, n'abantu bakuzi neza, n'abantu ukunda wewe, n'abantu ugirira neza, kandi ntubimenye, ntubamenye ko bagukubitira urutoki, ko bagucira imanza, ko bakwimbira, ko bakurarira ijoro, ko bakuvuga, ko bagukontrola. Akantu kose ugize baronka icyo bakavuga ko, kandi ari abantu ugirira neza. Imana ikurinde iryo hanga. Imana, umva, Imana ikurinde iryo hanga. Unkize ingunge. Ingunge urazi ngene imeze? Ingunge mushobora gutangurana igikorwa. Mushobora gutangurana igikorwa, yagera hajya imbere, wowe akagukura, mukarondera inzira zose akwera imina kugira ngo icyo gikorwa ukivemo, kandi igikorwa mwaragitanguranye, umurimo w'Imana mwaramutanguranye, business mwarayitanguranye, mukayitangurana, ariko akagukorera ikintu nawe hamwe wumva n'iminzereri mu matwi yawe. Ukumva n'iminzereri mu matwi yawe, ukibaza uti uyu ni we canke si we?
ibi biriko biva mu kanwa kiwe cyangwa ntibiriko biva mu kanwa kiwe. Bantu b'Imana, ibyo bintu narabibonye. Hariho intahe nzi y'umuntu araja aregera uwundi aramubwiye ati yo dukorane business, uwundi yo n'umutima mwiza debrotse ibifaranga bitagira uko bingana aramuhaye. Yamubaza ati inyungu irihe? Ati nta nyungu, byahombye gute? Imiliyoni zitagira uko zingana abantu b'Imana zirenga amajana. Ati byahombye gute? Kutarahombye. Bantu bagahaza bati bagahanura ati muntu w'Imana oya byagenze zana impapuro iki. Urumva ingunge Imana ikurinde ingunge. Imana ikurinde ingunge. Imanza zigatangura. Urabona hamwe umuntu abura n'icyo avuga. Kandi abanyakibi mwene ingunge imanza ashobora kuguma azunguruza. Iyo ni ingunge. Imana ikurinde ingunge. Ingunge irashobora kugucereza mu rugendo. Ingunge irashobora kubabaza umutima wawe. Ingunge irashobora kuguhindura umutima. Imana ikurinde ingunge. Usaba Imana ikurinde iki? Ikurinde ihanga ritagira imbabazi. Kandi Imana ikurinde ingunge. Uburenganya. Ikintu wewe wari ufitiye uburenganzira ngo ukurenganye, wari ufitiye uburenganzira akakigutwara imbonanye, ari we wari ugifitiye uburenganzira. Mparankunda kubibona nko mu kazi, ugasanga wewe niwe waganyije nka marché runaka, mugabo ugasanga bayihaye uwundi kwera ikimenyane, cyangwa ugasanga urafise buruse y'ishure ugasanga bashyizeho irindi zina ry'uwundi muntu. Hariho inkuru nteruka kumva umwana yakiriye gukina bya green card yaganyije, hama asanga imbere y'izina ryiwe bashyize ifoto y'undi muntu. Ucugira iki? Umuntu akakurenganya imbona nkubone. Rero umuntu w'Imana wisengere nisengere. Imana ikurinde ubwoko bw'abantu batatu, kuko n'abantu bashobora kugukura no mu mugabane wawe, bakagukura no mu isezerano ry'Imana. N'abantu bavuna umutima, n'abantu babaza umutima wawe, umutima ugakomereka. Imana iba kwigize kure, ntibakabe mu nzira yawe, kuko n'abantu bakora ku marangamutima y'umuntu kandi bikavuna umutima wiwe, bikanaguhindura. Hariho umugani baca mu Kirundi bakavuga ngo umuntu ntatinya ishamba ngo atinya icyo barihuriyemo. Ugasanga umuntu yari afite umutima mwiza, arakunda gufasha, muga kubera iryo hanga uko rimeze rikamuhindura umutima, agahinduka uwundi muntu, caractère yiwe igahinduka kubera ubuzima yagiye acamwo, abantu bamuteye agahinduka. Ariko ndakwifuriza muntu w'Imana ngo Imana ibakurinde abo bantu, ikurinde ihanga ritagira imbabazi, kuko ryo guhishisha umugisha wawe. Ubugwaneza bwari muri wewe bukakuvamo, kandi ubundi uri umugwaneza. Kandi Imana idusaba ko bagwaneza, Imana idusaba kubabara, Imana idusaba kugira neza, bakaguhindura ntubukigira neza. Imana ibikurinde, wisengere iryo hanga ribe kure yawe. Haleluya. Ingunge, ntugahure n'ingunge, kuko ingunge nta buntu igira.
ingunge nta buntu igira, ingunge nta kitokora, ingunge no kwicisha barakwica. Imana ikurinde guhura n'ingunge. Ingunge nimbi irashaka kugutera ishavu ku buryo nawe ushobora gukora ikintu kibi kandi utifuza kugikora. Imana rero iyikurinde, iyigize kure yawe. Haleluya. Ikurinde uburenganya. Umugabane wawe Imana yakugeneye umugabane wawe aba ari wewe uwujuse ugenderemwo, ntihagire uwivanga mu vyawe. Haleluya. Murumva ko dufise ibintu abantu b'Imana byo gusengera ko Satani afise utungira twisha camwo kugira ngo adutandukanye n'urukundo rw'Imana. Kuko iyo umuntu ari kwaguhomerekereza umutima, urumva abashikiriye ubugingo bwawe. Ko n'ijambo ry'Imana iravuga ngo urinde umutima wawe, ngo kuko hariho ubugingo bugira iki ngo bududubiriza. Rero iyo umutima ukomeretse, iyo umutima ubabaye, ntushobora kuva mu ibyiza. Mu isoko ririmwo amazi mabi ntishobora kuvamwo amazi meza. Rero urinde umutima wawe, wisengere ngo Imana ikwigize kure ubu bwoko bw'abantu batatu: ihanga ritagira imbabazi, ingunge n'abarenganya. Haleluya. Umuntu akurenganye avuna umutima. Iki kintu ati jewe nanjye ndakeneye impikonje, ati ntajyo ndaguha, kandi wari urufitiye uburenganzira. Ugasanga promotion nturonka ugakora akazi abaje inyuma yawe bakaguma baduga, wewe ukaguma hahandi. Bivuna umutima. Ariko Imana ikurinde abarenganya, ikurinde abarenganya, iguhuze n'abantu beza. Tubisengere, ubisengere, ndabisengere kugira ngo Imana yo mwijuru ikurinde, ikuzitirire. Haleluya. Ikuzitirire, ihora igihuza n'abantu beza. Haleluya. Abanyakibi ntibakakwegere kugira ngo ntibajyane ubugingo bwawe hehe? Mu mahonero. Mu mahonero. Satani aguhuza naba kugira ngo aguhushishe umugisha wawe. Ariko Imana yo mwijuru ikurinde, Imana yo mwijuru indinde, iturinde ubu bwoko bw'abantu batatu. Mana Data rugira byose uri mwijuru, nyene impuhwe nyene urukundo. Iri jambo ryawe Mwami uriduhaye kugira ngo uyu munsi wa none ritwigishe, tumenye kwisengera, tumenye Mwami Imana gusaba igikundiro cyawe ku buzima bwacu. Dusabire abo duhura nabo, dukora nabo, tugendana nabo, kuko bashobora kudukura mu mugabane wacu. Ariko ndasenze mukunzi mwiza ngo tuzigame kandi utuzitirire impande zose, uturindire ihanga ritagira imbabazi, uturinde ingungu, uturinde Mwami Imana abarenganya, babe kure yacu, babe kure y'abahungu n'abakobwa bawe bagukunda kandi bakoronderana umwete. Uzoba ukoze nyaguhoraho. Ndagushimiye kandi ndakurina haje. Icubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.